mu gihe hariko harugurugwa icese isekeza ry'imisi 16 ryo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Uwuserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi Elisabetta Pietrobon aramenyesha imigambi y'ubumwe bwa Buraya mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya twarafashe ingingo yo kugwanya amabi yose afatiye ku gitsina. Hari byinshi turiko turarangura atari Buraya gusa ahubwo no mu bihugu dusanzwe dufashanya. Hariho isekeza ryo gukinga amabi afatiye ku gitsina, gufasha abashikiwe n'ayo mabi haba kubavuza no kubafasha kwitura ubutungane no gukingira uwo wese ashobora gushikirwa n'ayo mabi. Mu migambi yacu harimwo no gusaba ubushikiranganje bujejwe gushigikirana agateka kazina muntu no kugwanya amabi afatiye ku gitsina ko bokwitwararika kumenya abashikiwe n'ayo mabi bakumviriza bakanabaha impanuro. Turafise kandi umugambi wo gushigikira ibikorwa byo kumenya ibitigiri by'abashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana arahimiriza ubushikiranganje bwo gushigikirana gukorana n'abajejwe umutekano mu kugwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Je voudrais également demander au ministère de nagira nsabe ubushikiranganje bwo gushigikirana agateka kazina muntu no kugwanya amabi afatiye ku gitsina gukomeza ugufashanya n'abajejwe intwaro hamwe n'inzego z'umutekano kugira duhimirize abene gihugu gusonera agateka kazina muntu no kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Les violences basées sur le genre. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi usanzwe uhimbazwa igenekezo rya 25 Munyonyo uko umwaka utashe.